Kaze mu kiganiro Vondoro. Mu kiganiro Vondoro Tuzunguruka Burundi bwose kugira turonka abarimyi n'aborozi bakarorero. twerekana ubutwari bwabo, Ariko kandi tunabaha izindi impanuro kugira ngo umwimbu wongerekane naho hoba ihindagurika ry'ibihe. twifuza ko barima bakorora byinshi, Bakaronka umwimbu gute amafaranga binjiza biciye mu burimyi n'ubworozi akongerekana. abarimyi n'aborozi bararonka impanuro zivuye ku banonosoye ivyo kurima no korora, Ariko kandi bakigira no ku bandi tumaze kugendera. Mu kiganiro Vondoro ntitugarukirizaho, turagenda mu gikoni iyo batekera, tukaraba ivyo abantu bateka bakanafungura, tukaraba iyo vyavuye, maze tukabigisha ingene bobiteka neza bisukuye kandi mu buryo buzimbutse. hanyuma bagahindura ingene imiryango yabo ifungura neza birushirije. Kaze mwirabira ingene abarimyi n'aborozi bariko bariteza imbere mu kibano cabo, gutyo umunwa wose ukaronka ico ufungura, umufuko nawo ukaronka ifaranga. Kaze mu kiganiro Vondoro. Kaze mu kiganiro Vondoro. Amahoro. Ego, muri koperative Sangwe Ndayi, iyi koperative yatanguye cyo kimwe n'ayandi makoperative mu gihugu cy'u Burundi. Hari mu mwaka wa 2019. Tukaba turi ku mutumba wa Ndayi, ni muri zone Bikanka, iri muri komine ya Mukiki. Ibikorwa rero dusanzwe turangura ngaha muri koperative Sangwe Ndayi, turafise igikorwa cyo korora ibitungwa by'impene nk'uko mubibona ngaha aye. Ibi ni bimwe mu byashoboye gushika ngaha, hari n'ibindi bitashitse. Dufise ibitungwa byinshi, kandi hagati yaho turafise n'umugambi wo kurima. Turagira uburimye, urumva n'umugambi w'uburimye n'ubworozi. Turarima igitegwa c'ibiraya, turarima n'igitegwa c'ingano. Ibyo rero biraduha umusaruro ukwiye, bigatuma koperative Sangwe ya Ndayi igira n'ikibanza ciza ngaha mu komine ya Mukike mu iterambere ry'amakoperative. Icyatumye bitatugora, mu bisanzwe twararonkejwe inyigisho imbere yuko bashinga amakoperative, ukuntu amakoperative agomba gushingwa n'ukuntu agomba gukora. Turaheza izo nyigisho rero tuzifata nka nkama, ni nazo zadufashije yuko amakoperative ngaha muri komine yacu ya Mukike atera imbere, cyane cyane koperative Sangwe Ndayi. Nukuvuga twaragiye hamwe ko babidusabye twobikora, turabikora, hama turashira hamwe umutima n'inama n'abanywanyi, turumvikana ibyo twokora. Tumaze guhuza umutima n'inama, nivyo byatumye koperative Sangwe Ndayi ishika ku iterambere igeze ko gushika uyu munsi. Muri koperative Sangwe Ndayi uye dufise abanywanyi 82. Nukuvuga dufise muri koperative yiwacu dufise igitigiri c'abakenyezi benshi, dufise abakenyezi 53, tukagira abagabo 24, turafisemwo n'imisore 4, tukagiramwo n'umwigeme umwe, bose hamwe n'abanywanyi 82. Akamo twotera abo bantu rero bavuga yuko kurima canke korora bigoye, abo bantu no bita yuko ari binebwe. Kuko kurima canke korora ntibigoye, ushima bitagoye, igihe bikoze neza birazana umusaruro, niko biraruhisha. Ariko naho biruhisha, umaze kubona umwimbu, hama ukabona inyungu wamaze gukuramwo, ahubwo ni hamwe bavuga bati akosha umusyi kava mu ngasiro. Ntaco tuma umuntu atobandanya igikorwa cyo korora canke cyo kurima mu gihe abona karusho, abona inyungu, ahubwo n'umugambi wo gushigikirwa, umugambi wo kurima no korora, abantu bakuwijukira ku bwinshi. Abavuga yuko mutahe wo kurima canke wo korora ari munini, nabo nyene nta utangura kubumba ngo ahere ku ntango. Urashobora gutangura korora intungwa imwe, impene imwe canke intama imwe, canke mu kurima ugatangura ukarima hatoyi, habaho ukaduga buke buke ukagera kure. Nyizi ntungwa twebwe murabona ubu ni ntungwa zababijana, hariho n'intungwa zitari nke tumaze kugurisha. Twatanguje intungwa zitarenga 40, mugabo urabona ubu zirarenga 100 kandi tumaze kugurisha zitari nke. Hanyuma kurima, twe twatanguye kurima hectare imwe y'ibiraya, niyo twatanguye kurima. Mugabo tugeze ku rwego dushobora kurima ama hectare 5 ku mwaka. Urumva rero yuko byose biva mu ishaka, biva mu gushaka, nta kidashoboka. Umutahe utanguza ubufise kandi ugatera imbere. Koko twababwiye yuko koperative yatanguye mu 2019. Iyo abanywanyi ataco bakurayo canke atakunguko babona,
nta munywanyi n'umwe tuba tugisigaranye muri no koperative yacu. Rero novuga yuko nk'uko icivugo canye n'icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi avuga ati umunwa wose ugira ico urya, umufuko wose ugira ifaranga. Muri koperative twaravuze nk'ize intungwa mubona ngaha, hariho abanywanyi bavyifashemwo neza, twazihaye bamaze kubigiramwo akunguko kanini. Nukuvuga muri koperative baraduhaye, nabo nyene bariha, murumva byarabagiriye akamaro. Barazishoye bararonka ifaranga bashira mu mufuko, izindi ziracari ngaho. Hama baramaze no kwiga kurima kijambere, bakarima imirima ikimbuka neza. Hama bimwe bakabifungura, ibindi bakabishora, bagaheza rero bakaronka n'ifaranga bashira mu mufuko, bakaronka n'ico bafungura. Urumva yuko bimeze neza. Ahubwo twoshimira cyane leta y'u Burundi yo yashizeho uyu mugambi w'amakoperative mu gihugu kugira ngo iteze imbere abene gihugu. Tunayisaba yuko yobandanya ishigikira amakoperative ngaha mu gihugu, kuko bizogira ikintu gikomeye mu iterambere ry'abene gihugu no mu iterambere ry'igihugu muri rusange. Impanuro notekerera abantu bagitinya gushiraho amakoperative niyi. Icambere nuko uko gutinya nuko usanga kenshi mu mashirahamwe babonye haba hariho indongozi zitameze neza, zigaheza zigatunganya amashirahamwe nabi, amashirahamwe agaheza agahomba. Nibyo batinya. Mugabo rero nk'ubu bafatiye ku karorero kiri shirahamwe ry'iwacu, amakoperative ntibo yatinya kuyajamwo, ahubwo bo yajamwo bagahuza inguvu hamwe, bagahuza imitahe bafise naho yoba ari mike hamwe, bagaheza bagatangura iyi migambi yo kwiteza imbere. Hanyuma bakareka kuvuga yuko amakoperative bidakunda. Mu makoperative birashoboka, ahubwo mbere ubugirigi nkuko yavuze ati ubugirigiri bugira babiri. Bari mu makoperative bizoborohera cyane gusumba yuko bokora ari umuntu umwe ku giti ciwe. Hama ikindi norangiriza ko nuko mu gushiraho indongozi cyane cyane zayo makoperative bo kwitonda, bagashiraho indongozi atari njyajya, indongozi zibushitse ziciye ubwenge, zishobora gutunganya amakoperative zikaja imbere y'abandi, bakabereka inzira nziza bofata, maze bakabaha umurongo, bakaberekeza babajana ku iterambere rirama. Ibintu bimwe bimwe tumaze gushikako vyiza cane. Twebwe bagitangura koperative, kuva igitangura twebwe baragize ikintu gikuru cya koperative cyuko twokwiteza imbere mu koperative. Turajya mu koperative yuko turonka ibitungwa. Hama ibitungwa ngibi twatanguriye ku bitungwa bikeyi, ariko none ubu byaragwiriye, ni ibitungwa 93. Ariko nka jewe n'ukuri akarusho ni keza cyane, narabonye ko muri koperative no igumako imeze neza cyane. Akajambo nobwira abandi nuko nahakuye akarusho kanini cyane. Nka jewe ntanguye kwitanguriro rya mbere, je naratunze intungwa ndahabanwanyi, na jewe nyene ndikurirako, ndabona akarusho nkuye kuri icyo gitungwa cyo muri koperative. Gushika n'ubu abanwanyi turi kumwe bakenyezi, nukuri ndabona abantu bayitunze nta na kimwe badafise, barafise ibitungwa 2, 3. Gushika n'iyi saha nk'utarashobora kuhashika arifuza kuhashika, mugabo n'ubu turamuha kaze ko yohashika kugira abone ko hari akarusho na twebwe twahakuye. Yegome cyane, hariho aho yatugejeje. Nk'ubu koperative turi ni hegitare z'ibiraya, twarimburiye ibiraya, hama bakaduha ibiro 50 s'ibiraya, kandi aho nabiteye narimbuye cyane. Gushika n'uyu munsi bimwe ndarima, ibindi ndashora, umufuko ukaronka icyo shira mu mufuko. N'ubu unye ikintu notekerera abatahashitse n'ubu arifuza kuhashika, kandi turabaha kaze gushika bashike kuri ihangiro tugezeko. Turabona ko umuntu atinjiye muri iyi koperative yahombye, mugo uwahinjiye turabona akarusho dufise. Mu kiganiro Vondoro tuzunguruka Burundi bwose kugira turonka abarimyi n'aborozi bakarorero, twerekana ubutwari bwabo, ariko kandi tunabaha izindi mpanuro kugira ngo umwimbu wongerekane naho ho bihindagurika ry'ibihe.
twifuza ko barima bakorora vyinshi bakaronka umwimbu gute amafaranga binjiza biciye mu burimyi n'ubworozi akongerekana. Abarimyi n'aborozi bararonka impanuro zivuye ku banonosoye ivyo kurima no korora, ariko kandi bakigira no ku bandi tumaze kugendera.